bendo waje yambwiye ngo kwinjira mu timu yanje ngo ni Emilio kandi ngo ngaho ngo uzokora udahembwa ngo uzokwigisha ngo gere kure ngo hama ngo nawe ngo uzoze ngo uraje mu yandi matimu atandukanye kugira ngo gere gute kugira ngo nawe uzotanga gukorera ngo amahera ngo gusa kwinjira mu timu yanje gutanga ngo Emilio ngo hanyuma ngo ucuza ngo ndakwigisha icyambabaje nuko Remy nasanze ari umuntu w'indyarya rero umuntu w'indyarya kuko muri ico gihe ntiyantuma ko mu shooting nabwirwa n'abakinyi biwe kaza ndamutuye ko amaguru atabyiteguriye nkamubaza kuzashira muri groupe ngo nta groupe mfise umuntu wa mbere na mbere yo bari King Sabas wa kabiri yo bari Mimi Mirey wa gatatu novuga yoba ari wa gatatu yoba ari bakunzi basenga Media TV muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta na rimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu Jerry Twalize the Sniper anyita ntwari nkuko musanzwe mwikora so guys uno munsi rero nongeye kandi kubazanira umundi umuhitmaker nongeye kandi kubazanira undi mutipe adasanzwe abikora neza cyane ava muri Umoja TV yitwa Elvis so reka ndamwakire mu bwami bwa Senga Media TV Elvis karibu kuri Senga Media TV. Merci beaucoup murakoze cyane. Urameze neza cyane. Ndameze neza kabisa sinidoga Imana nyene yamvye imeze neza. Ego Elvis abantu benshi bashobora kuba batari bazi Elvis ninde. Elvis ni umukinyomereresi. Nko musanzwe mu nkurikirana abenshi baranzi ku mbuga zitandukanye. Mazina yiwanje abavyeyi banyise nitwa niyo bishatse Elvis n'amazina y'akazi ni Elvis. Elvis kubera iki gufungura urubuga rwawe ukagwitwa Umoja TV kare bwambe na mbere hariko izina giwanje ariko nyuma niho ndagenda gwitwa Umoja TV kugira ngo kuvuga Umoja TV abenshi ndazi barabitahura Umoja TV nyene byanjemwo numva iryo Umoja TV ndarikunze igitekerezo cha Umoja TV cyazananye igitekerezo cha Umoja TV natanguye njya gukina mwihuriro TV binezererwa hama ndagerageza ibyo bishoboye byanze kurondera indi timu ishobora kujya ku ihuriro TV yamaze gusambuka cyane ndende timu jenza kujyamo ariko ndayibura cyamvuga ati ndende timu yanje shinge hama ndabe yuko impano yanje ko yogera kure yego ucuhitamo gushinga Umoja TV cyane gushinga Umoja TV okay Elvis na stalkinze cyane YouTube yawe ucisha ibintu by'ama comedy n'ibintu by'ama filme kubera iki gufatanya comedy na filme ubwambe na mbere natanguye nkina comedy mbonye nahereye kariko nyuma bimaze guhura n'abakinyi batandukanye cyandiga ukina filme naryo cyabinjamwe ariko ubu sike nkina filme comedy sinzikunda cyane okay uno munsi ugirageje kwiraba wowe ugikorera muri Ihudo TV kwa ba Miss na ba Jojo ukaca wiraba uno munsi na uri ufise timu yawe ufise channel yawe itandukaniro riri he hagati yo gukorera abandi hamwe no kwikorera itandukaniro nuko byinshi uri ufite timu yiwawe byinshi buri kurashira muri ya indi timu birakuba courage ubikugwe gute kugira ngo nawe ushinge timu yiwawe kandi iyo timu yawe igere kure rero no kuvuga itandukaniro rihari nuko ibyo nabonye mwihuriro TV ego no muri Umoja TV nabonye hanini cyane biri muri Umoja TV okay uno munsi Ihuriro TV ntikibaho kuba Ihuriro TV yarasambutse n'uruhe ruhombo kuri Elvis canke muri make industry ya cinema y'u Burundi nikiye kintu ubona yuko yarahombye kuba Ihuriro TV yaravuyeho Ihuriro TV yanavuga yuko ngirageje kuraba kuko umanager twaye dufise cyane bibaza yuko byo byagenze nabi mu buryo butandukanye kubera yarafise ibyuma byiwe bikwiye ariko mu nyuma cyatubwira ati rero buri yajewe narosa akazi ku radio na Ihuriro TV gihari Ihuriro TV ngomane dandaze shahidana Ihuriro TV ntituzi neza ko yoba araho kazi yarose byatumye aheba Ihuriro TV ntituzi impamvu ntigeze babwira ngo impamvu Ihuriro TV tuyikuyeho niyi oya uno munsi rero ugerageje kwiraba ukaraba industry ya cinema ukaraba itagira Ihuriro TV ubibona gute ese iracyaryoshye nkakumo yari ryoshe kiriya gihe mukirimo mu Ihuriro TV tukibona amafilme twaza bisanga mani
ugerageje kuraba kiriya gihe na none munsi Ihoro TV yavuyeho ho ubona itandukaniro riri hehe ese industry irasubiye inyuma canke yakomeje itera imbere oya icyo novuga cyabe na mbere cyoco filime ndundi yakomeje gutera imbere kandi n'ubu buryohe buracarimwo kuko hari abakinnyi ba filime bageze ku rwego hejuru ndetse kandi bakora neza Ihoro TV ngo n'urwo ryasambutse hariho abandi bariko barabikora neza yego okay Elvis kino gihe tugerageje kuraba muri filime y'u Burundi hari abantu benshi baba hitmaker hari abantu benshi bakunze cyane bamenyerewe nka ugerageje kubaraba nabahe bantu ubona wipfuza kuba wotoroka twara muri Umoja TV umbaje ikibazo cyiza cyane umuntu wa mbere na mbere notora yoba King Sabas acha ntora Iso Chris na Kadora Vere na Alivera na Mimi kubera iki abantu basi ndabakunda cyane nari kuvuga Bendi wayo ariko Bendi wayo yarangaye ko birenze urugero aho rero utubarira saza Bendi wayo yarakugaye ko niyo mpamvu utamukunda ese yakugaye ko mu buhe buryo vyagenze gute Bendi wayo nageze kumuhamagara kuri telefone amubwira ati rero buriya jewe nshaka gukina filime kandi ni impano mfise kandi yifuzanye ho nogera kure Bendi wayo yambwiye ngo kwinjira mu timu yanje ngo ni Emilio kandi ngo ngaho ngo uzokora udahembwa ngo uzokwigisha ngo gere kure ngo hama ngo nawe uzoze ngo uraje mu yandi matimu atandukanye kugira ngo gere gute kugira ngo nawe uzotanga gukora ngo amahera ngo kwinjira mu timu yanje gutanga ngo Emilio ngo hanyuma ngo ucuza ngo ndakwigisha ndavuga ati oya wapi nubwo ati sawa nzovyumvira nzokubihimisha Bendi wayo yabwiye ati kugira uze muri timu yanje utanga umuriyoni kandi nawe nyine ku muriyoni wawe uca utanga urukora udahembwa nkora ntahembwa cyo amafaranga menshi yego icyo gihe amaze kukubwira uko wese wiyumva gute muri ico gihe mwo mwanya nari yumviye ndavuga ati ibintu birabaho se bwa yashinga na Umoja TV ibintu ntibibaho vraiment cyashinga Umoja TV buke ndabaza nageze ko baza manager nyene wa Ihoro TV namubaza ati mbe bya YouTube bimeze gute yitwa Amis Amis ndamubaza ati mbe bya YouTube bimeze gute acambwiye ati YouTube ni YouTube nyene isanzwe urumva YouTube nyene isanzwe nta kintu na kimwe cinyungu gihari none ko dukora ibintu bikaja ku mbuga bimeze gute basi YouTube ntihemba arampakanira ngo YouTube ni YouTube ngo ntihemba aho mwigico gihe twari twaruguruje ubu YouTube buto yego amaze kutubwira nkuko rero cyamaze ndacika intege cyamvuga ati reka nzorondera indi timu nzojamwe tumaze Ihoro TV maze gusambuka canja kwa Reminis muramubona rero jya muhungu Remi naragiye yiwiwe ndagira turavugana acanca Samire yego Samire twabahungu babiri twe twashinze mugabo Umoja TV yari hari umuhungu nambwiye ati nanje ngomba kwinjira turajana turavugana atwaka Samire turi babiri turayamuha icyambabaje nuko Remi nasanze ari umuntu w'indyajya umuntu w'indyajya kuko muri ico gihe ntiyantuma ko mu shooting nabwirwa n'abakinyi biwe kaza ndamutuye ko amaguru atabyiteguriye nkamubaza kutashyira muri groupe ngo nta groupe mfise ibintu nk'ibyo nyene twatinda nyene buke rero haratinda haragera igihe rero aranyirukana burundu abwiye ati we genda ndakwirukanye we genda sinakene mu timu yanje amahera wampaye nayo nzoyajya kandi ntawe uzonyitwarira ndagenda ubwo ari kibazo kwazi kineke cyane ubwa mbere Bendi wayo akwatsa umuriyoni aravuga ati giye amafaranga nayo noguha uci uhura n'umurara wo mu quartier yitwa Reminis ajabwira ati mpatro Samire ushira yamuheretse no kuvuga ngo nta ni filime nimwe yigeze gukinisha ifilime yankishije isene imwe twagirekene na Mr Sami uri ntuze muri mvuye kure filime yitwa mvuye kure niyo nakinyemo naho nyine isene imwe yabaye isene imwe kuba mu majana 3 umakari kibazo okay nuko no kuvuga ngo aba bantu tubona nk'abastari wagiye uhemukirwa nabo cyane cyane numva Remi agutwara amafaranga yawe kugiye mu majana 3 mu gihugu cy'u Burundi samahera makeyi ayagutwaye ntagire ikintu akima gukorera ntagire ikintu akima gufasha muri kariyeri yawe uno musi muhuye na Remi biba bimeze gute Remi jewe musi duhuye vema kandi nkanda mwidogera nkabona ndamwanekana message agasoma akanka ukonyishura je duhuye basi
300 ni menshi muga ni make atari make ni menshi atari menshi 300 n'amafaranga ushobora kurondera ukayaronka ariko gusa n'uwo mwanya bigoye kwakira kwera ubuhaye ikintu umuntu ushaka kogera kure ko gufasha muri mwe mudashoboye abashaka guhemukira urumva nyene ni ibintu bigoye kwakira so gusa nyene kuri ko bwanje namubabariye namubariye ku mutima ariko nyene urumva ntigahera rero umuntu ashaka kumenya ngiye kumenya no munsi muramutse muri ahantu naremye ikintu muganira je duhuye cyane na mbere ndavyibaza no manza kumubwira ati rebe buri urisubira ko wiyumvira amafaranga kwagoye kwanza kugira ngo urabe basi ko kwiyumvira nk'umuntu nyene w'umugabo nyene ico kintu je no kimubaza nkumviye ngene nambwira okay ubundi butipe mwajanye muri Remi company nawe agatanga ayo mahera wowe byavuye bigenda gute nawe nyene yamwirukanye nawe nyene aciye ashinga YouTube gwiwe Remi kwasigaye gato umva Remi ni ngorane kabisa kibazo bafise no turayimuha ariko yeje kuyimuha mwari ico giya gukinisha nka sene zibiri ugakwereke yuko nyina gufise ku mutima windi minsi nagutuma ko maturunaje abaza yakwirukanye urumva ngaho yego hari kandi gakuru bahora bavuga muri Remi company bakavuga yuko uri nk'umukobwa mwiza Remi mutaryamana ngo ntashobora kugukinisha filime nivyo canke nari nije navyumvise ariko navyumvise gose nyene Remi sinzi kibazo bafise je simenye ko vyoba byo ko tubari ivyo gusa nari nije navyumvise warabyumvise abyumvise yego ariko wabaye muri Remi company hari umukobwa yitwa Cynthia Vyokusenga ndamubona uvuga yuko Remi kugira ngo amwirukane Remi yamusabye ko bajyamana cyarabyankara makuru wifise ko ari cyo ubiziko je Cynthia namaje impamvu yavuye kwa Remi yambwiye yuko Remi agoye ndijambo yanyishuye kuko nubu turi kumwe Cynthia niho tuko turakorana filme rero namaje ambwira ko Remi agoye niko yambwiye yabwiye ati Remi gusa maragoye gusa nta kindi kintu yarengejeho none wowe ugerageje kuraba Remi mwabanye muri equipe nivyo ukaraba umubana bafise hagati yiwe n'abakobwa bari muri Remi company n'abahungu ubona bose bafata cyo kimwe hanyurumva oya ntivyo kura ko kwaba kimufata kumwe harimwe abo bukunda nabo bawanga yego nkaje nihereye ko nkaje yamfashe nabi rero nimba ari kwena meze sino sinzi gusa nakobwa mbona amenyirwa ariko waravaye nawe nyego bagiziza abashasha agenda abashasha bandi bagenda sinzi ariko Remi n'umuntu numwe mu bantu bakora cyane ino munsi iyo bishikuka bukiri muri Remi Nice company cyari ko bimeze gute wabona ko warateye imbere cyangwa ubona yuko ubukiriwe wenyene wanya je vraiment yaba nk'idikeri muri kwa Remi akankoresha nko nyebe babisabwa kumukinya umukoresha nibaza yuko ubonanye bamaze kumenyekana kubera ko kubera mbo uhurira mu bakinyi batandukanye bageje ku macana atandukanye ndetse kandi ibi byamamare cyo gituma n'umuntu agera kure yaba nkirimwo basi mbavuga ati nanye bamaze kurabwa n'abantu bamaze gukundwa n'abantu yego okay shaka kumenya rero itimu maze kugana ushaka ko zikwinjiza ni zibiri niyo kwa Remi hamwe no kwa Bendo wayo niyo matimu wabonye akomeye ngaha mu gihugu urabona yuko ari yoshobora kugushikana handi hantu oya kubera ikintu ni wayituye kandi ubona ko atari ateye imbere cyane ubwa mbere na mbere namanje samu mubonano wa King Sabas Sabas namubwira ati je buriya rero bimeze kuno kushaka kwinjira muri filme Sabas jambo yambwiye ati nzopublia kuri Facebook yanje abakoshaka abakinyi bagaza kwinjira muri team uzocuza yabimbwiye twari mu kwezi kwa kabiri yego kugira ni sanda ngoma ndaba kwa publia ndabura muka kwa Mr Sami Sami n'abanyatse Desamire Sami Desamire gusa bana rambwira ati ikizoboneka nzoguha nta kibazo aho Sami n'umugenzi wanje cyane ndabaza Chris cyambwiye ati je buriya rero nta team mfise yiwanje yego gusa nzogusabira muri team ndimwo numve uko bambwira cyakwantuze kwa Kadora Vera arambwira ati je buriya nta team mfise ndumukinyi mu bandi ati ariko gusa garugwe nimero za naka yamuce muvugana umushefu wanje yampaye nimero z'umushefu wiwe turavugana arambwira yuko manza kwiga mu ishuri hama nkaca ngenda gukina filime yego muri cyo gihe rero Ahmed ni yakubwiye tubanza kugenda kwiga mu ishuri rero muri ico gihe icyahabaye nari mfise akazi katanyorohereza kuronka umwanya Ahmed rero tumaze guhana umunsi uwo munsi ugeze ngo mangende kakaza cyamfatira sindagenda
Amede ndamusigurira aranyumva. Ubwa kabiri ngiye candacegwa cambwiye ati subira inyuma ndagenda. Ubwa gatatu yego ubwa gatatu ntumye ko cambwiye ati buriya rero jewe nagwaye sishobora kuza. Amede shaka ko nyanyishu yaciye ambroka. Ambrotse cyanje kwindi nimero ndamwandikira arambaza uri ndamwibwira acha itarambroka ubonye direct rero ambrotse yego amedamaze kumbroka ndavuga ati ibintu bibaye nibiki ncanda acha kuri Kadora Vera ashamubaza shambira ngo ujya muhungu je nabonye ngo menga ariko rankinisha ntavyarimwo rero acambwiye ati wewe uzorondera umwanya uzombwire cyo none na Amede duce twicara ahantu ubacu dushikiramwe hamucu uvuga ikibazo ufise nakazo ufise ngene kameze yari Kadora Vera yari Kadora Vera muri cyo gihe rero bariko barakina rya filme ndahazi cyo gihe rero Kadora bashambwiye ati rero nta mwanya mfise uhagije tuzovugana ikindi gihe cyo ngaho nigeze ugende aho kari kibazo ariko yo namakosa yawe namakosa yanje vraiment Kadora Vera umwana mwiza nta makosa no mutako okay uno munsi rero kuvuga ngo bacategereje Sabasi nawe Sabasi nashamutegereje ndamwandikira kuri telefone akambira ndabyibuka nango wane we burarindiye ariko Sabasi ndagenda kubwire ko ari muri Amerika barigeze kubivuga ko ari muri Amerika none gasha wumva bizohava byoroha mani bizokoroha no kuvuga umuntu acha yishara haya akorera mu bindi uno munsi rero kugira ngo Umoja TV ibe ekipi ikomeye cyane ibe urubuga rukomeye cyane habura iki kugira ngo nawe abandi baze birukira iwawe aho kugira wowe abari ushaka kwirukira mu matimu y'abandi Umoja TV kugira ngo ibe team ikomeye ndetse kandi igere na kure cyambe na mbere nuko habura ikintu cyambe habura abakinyi nta bakinyi mfise n'abakinyi ndondera nabo ngira nabo ndondera bahera yo mu gihe rero uri kwakora umuntu umwe biragoye cyane Umoja TV cyambe na mbere akeneye umumanager kuko ikintu cyose kirafise umumanager wacu rero mu cyo gihe kimaze kuba umumanager byo bituma nanje ngira kure nkatera intambwe ariko naho aha mu Burundi ndibaza ni kibazo okay uno munsi kugira ngo Umoja TV ironka abakinyi ironke no mu manager habura iki ubura amafaranga yo kubahemba ubura amahera yo kuri mu manager ubura amahera yo guhemba abakinyi nikiye kibazo nye ikibazo gihaye nuko mbura amafaranga mbura amafaranga kugira ngo mpembe ibyo bose mba nifuza kandi ndumukinyi ubwo namuhagurukije navuga mbabwira ati urampa mbone uno munsi hari abana benshi ngaha muri quartier ngaha mu gihugu bafise impano baba bavuga ati twebwe turakeneye ahantu tugenda gukina film muranda bibona nk'abantu bakoze ama casting bavuga ati dukeneye abakinyi iki baza ari benshi we warigeze upibirira bavuga ngo je ndakeneye abantu twubake team baze dukore filime urababura ubwa mbere na mbere nagize na public kuri Facebook yaje mbona byandika ico gihari ngiye abakinyi bashaka kuri 22 ariko cyatumye bose bagenda buke no kuvuga muri team batanguye kuresha nyababo mbashera ishusho rero mu cyo gihe ndamuhaye Sena kinane nawe dufate nka Sena hemuka amuhemukira canke bishwana mukazo ngo Jesse nkana ngo nujya nticokunda simenye ibyihishije inyuma yavyo rero none nagiye kwimenya mu nyuma rero filime maze kwiga filime zigera kuri 3 zose cyamvuga ati rero ngaha nta birebire cyafata decision bose cyandabirukana birukana bose nukuvuga wewe zeni abana bo muri quartier baze gukina filime uba cabigira iby'urukundo biri se muhaye Sene nta ikine wanditse filime ugasanga filime yose ikura yica ari kibazo ucitamo vuga ati mwese mugende je nandika filime yanje nzurondera abandi bantu baze babanyamwuga ni ngorane okay wewe rero ubona kugira wubake Umoja TV ukeneye abantu bameze gute cyane na mbere shaka abantu bari seriye mu kazi abantu baba bamenye ibyo barimwo umuntu avuga ati je ndi mu gikorwa imbikiniki bisabwa ko nagipambanira ndagikora twe n'abakingi Sabasi ndabyibaza yuko ko bahereye hasi ariko baragera kure rero bakaza bavuga ati rero twe turaje icyo turimo turakizi twaje ibyo turimo cyo dukora turakizi bakaza uwo muntu afise umugambi nk'uwo muratuma mugera kure yego okay uno munsi ukeneye kubaka ekipi ikomeye yego kandi kubaka ekipi ikomeye ishobora kugusaba inguvu nyinshi witeguye gute cyambe na mbere icyo niteguriye ko hamwe ndose abo tujya hamwe tukavyumva kumwe kuko ajya bavuga ngo umutwe w'umwe ntiwigira inama twokora
twokora kandi ndazi ko vyogenda neza. Okay, wowe nuvuga ngo ibindi byose uriteguye Ibindi ubura byose. gusaba kinyi ba seriye ubakisha team. Yego cyane. Ni kuvuga ngo abajene bari seriye bifuza gukina filime bakwandikire bagende kuri Umoja TV bakwandikire. Banyandikire kabisa. Yego, okay, ngiyaza ko baravyumva dufite abajene benshi baba badukurikirana. Bakiyagerageza bakwandikira abumva bari seriye badashaka. Batacha bahita baje mu rukundo. Erega no murukundo ashaka kujayo nta kibazo. Nta muntu umwe adahareshanya ubundi ariko gusa nyene filime ni filime urukundo n'urukundo. Rero hageze filime ivyo rukundo shira apare kwanza kamaze gukora igikorwa cyakuzanye. Niko biba bimeze. Elvis. Je ndashaka ubwire amajambo nka 3 canke 4 ubwire ubutwa Berendi wayo. Abendi wayo nk'ijambo je ryambere no mubwira. Nuko atoza aracinyiza twebwe abantu bato bato. Kuko ahari nawe nyene si kubwo yahageza ahubwo ni kubwo abantu bamufasha intege. Rero iyo rose umuntu mbaga gushikiza ciyumviro. Basofa umufasha muri bimwe kumubwira ati ingo bikamunana mugabo yagerageje. Kukubera jewe ushobora je ko nyonyankira n'umunsi konzi wawe. Mugazosanga ejo hari undi umuntu ntoya akamfasha nkagera kure. Kandi ngeze kure uzovuga tujya muntu ni namwankiye kweri ariko rabe hageze. Rero novuga nuko twe bato bato nibo dushira hasi kuko natwe turakora ibikorwa byabo. Nibo dushira hasi. Ahubwo dufata mu mugongo bakadutera intege nkuko hari abakuru bacu badubwiye ati umwongo umuntu udahuma n'uyu. Ca mwino nzira kugira ngo namwe murabe yuko mugere aho tugeze mubone imbona aho tugeze. Ivyo bidufasha cyane. Yego. Novuga Abel ndwaya byumva. Abel yagucinyiza abandi bana gutama. Uri umuntu akuze urabizi. Runo ruganda rwa filime urazi intambamye abandi bahora nazo warabiciyemo. Gerageza rero nawe ufasha abandi. So agira yandi majambo nka 3 canke 4 canke 5 ubwire witwa Remy Nice. Remy Nice cyane na mbere yoreka kugira ubujyajya muri we. Yoreka gukunda amafaranga muri we sivyo kuko nimba ariko amafaranga ni yatuma twese dukora ibi bintu. Ibyo ndavyumva. Nimba zanye chief avuga ngo kwinjira muri club yanje. Kandi kindi naco yari yambwiye ati nubwo utanze amafaranga uzohembwa. Umva nico babanirako. Uzohembwa. Je namubwira ati rero Remy je nta kibazo gusa je shaka yuko basi haji wawe. Nizo najyanye zoduga kugira ngo nanye nzoro nk'abantu bazondaba ku bikorwa byanje. Nico nari nashatse. Mbore Remy kenshi bane je namubwira yoreka kugira gutogira ubujya kuko n'ubujyajya. Nimba umuntu yigoye mbakarekura amafaranga twasame n'amafaranga menshi n'iki gihe bivaye n'ubuzi turakora n'amafaranga twaduhemba. Ayo twasame nashaka kuyahenyembwa nk'amezi 5 ariko gashare ngo gashaka umuntu agaca kugira ko bujyajya nk'ubu ngo n'ubwo escrow. Rero ikintu cyane na mbere yoreka ubujyajya. Nimba umuntu mubwiye ati kwinjya muri timu yanje ni twasamiye agaca yazana amafaranga mufashe kuyikorwa bayashatse yuko mugerana ko kure. Kuko naho wobireka yajya turasamira uzoyajya here kaza guma kwidogera kandi agwa kwidogera umudogo wiwe uzotuma hamwe bimubura. Cyo no musaba rero nuko vraiment je nkaje ni yumvira azofuma nko basi na vemi atigenda mu akantu muri timu yo kuboje sinogisubise no jayo naho buye mubwiye ati ngo nje muri timu yanje sinogijayo kubera basi usanga basi ngenda muraba nabi gasamera mvuga nabi gasanta nyinguye bima ahubwo sa Imana inkomeza hondi muri timu yanje ngere kure nanje Imana izongeze kure nkaho bageze nanje nzohagere ndanharenge. Okay, nike kintu wigiye muri timu ya Remy Nice? Kiyo cyane mbere nigiye muri timu ya Remy cyane na mbere nahakuye impano zitandukanye hari umumama yahora kina ari mama star. Umumama rero nawe nyene byararangiye ahita ava mu kwa Remy sinze cyo bapfuye. Nahize impano zitandukanye narabiye ku bankuriye kubaza byinshi bitanje mbona ati vraiment nanje kanzoce mwizi nzira nzogere kure. No kuvuga ngo ya turasamire ntiyapfuye ubusa. Aho yatontumwe tumusa nahize. Uvuga turasamire yawe ntago yapfuye ubusa kura ko warahigiye. Nico rukineye ntikwari kwiga. Kwari kwiga ariko urumva nyese sashise ku buryohe nari nshaka. Wowe no kuvuga ngo warukineye wige kandi n'izina ryawe rikure. Ariko warize gusa izina ryagumye hahandi. Ryagumye hahandi. Umva ko ari ngorane. Ije nicyo gituma widoga. Okay, bro ubundi ibintu byose kenshi Imana yonyene nituma bikunda. Izina Imana nishobora gutuma izina ryawe riduga. Ushobora gukora ikintu kimwe gusa no munsi ukabona abantu bose barakumenya.
ego niyo mpamvu rero na Remy yarafightinze bro. Remy yarafightinze. Jeremy turazinanye cyane ataranatera imbere twaragendanye kenshi agenda dukina hariya kwa Nsoro ibintu byinshi Remy twaracanye mu bintu byinshi turazinanye. Akantu kubujyajya ashobora kuba gafise ntabyo nzi ariko na Remy ndazi yuko abizi yuko bino bintu bigoye kubona rageze aho yageze. Remy yaciye mu bihe bigoye gusumba wewe bro. Rero niyo mpamvu nawe ntucike intege hari gihe kimwe bizokunda ugasanga wamurenze cyane Remy. Kora gusa ibindi byose birizana. Okay, akandi kabazo kanje uno munsi ugerageje kuraba filme y'u Burundi. Nabahe bantu ubona uvuga ati bano bantu nibo bantu batari bano bantu filme y'u Burundi yobiha. Umuntu wa mbere na mbere yoba ari King Sabas, wa kabiri yoba ari Mimi Mirey, wa gatatu novuga yoba ari Ndekawashi, wa gatatu yoba ari nka Kadoraveri. Kana mushi wa gatatu Kadoraveri kuko barabikora neza vraiment. Filme baba barimwo kabisa jiyo filme ndayiraba kubera ni filme usanga imeze neza y'ubwenge isigu imeze neza. Ariko no munsi babiri muri batatu bavuze ntibakiri kuri buno butaka bw'u Burundi. Babiri. Yego. Mimi yaragiye na Sabas yaragiye. Na Sabas. Yego. Abasha musubirira yoba Chris. Yoba ari Chris hamwe na nde. Hamwe na ntuze na Soro. Liberty kabisa. Ego uno munsi muri imisi heze kuja kwa gukina muri film Burundi Film Academy kwa Liberty. Byari ibintu byorosha. Kubera ko waragenda kwiga muri Burundi Film Academy ukaba umukinyi wabo. Kubera ki wewe warinze gutanga amafaranga kwa Remy kandi wari guca kwa Liberty ukiga hamo. Ega kwa Liberty na Liberty naye musavye arabinyemerera. Ariko gusa Liberty ico gihe nta mabisi yarahari. Bakoreye hariya batungiye abasazi nimba kwa Rujana. Hariya yakorera. Iyo bakorera ko byambwira estime no yabimbwiye agufata bisi kunuku. Rero mwisho gihe waraza ngaho muri ville ugatonda bisi amasaha 3 nabo batangura saa 9. Murashaka gutonda bisi kugeza saa 10 ta bisi ndaronka subira inyuma. Bari banyetse 20 yonyene kwinjira gusa yo kuri hintuze. Yonyene ri 20 gutanga 20 muri ico gihe. Naza buri misi yose dimanche gasanga ndatonze bisi kugeza saa 10 nsubira inyuma ntagiye. Ariko cyo ugerageza nimba binjira saa 9 ukavomera saa 5. Icyo ugerageza ariko ico gihe bisi zari zahaye ndaki. Cyari kibazo kwe. Yego. Niyo mpamvu waciye wemera gutanga truasa kwa Remy nawe acarazi. Nawe acarangambanira. Pole sana. Okay, uno munsi rero canke ugerageje kuraba kino gisata ca filme y'u Burundi. Wewe urabona yuko ari ahantu umuntu ashobora kugira nk'umurima kugira ngo atunge umuryango wiwe akarimamo akimbura. Bivanye no kungene buri muntu wese aba ababona basi wene ubwiwe. Cyo novuga ngo ni benshi batunzwe na filme je ndibaza kubera bivanye no kungene ibikorwa biba biriko biragenda nuko ndavyumva ku matwi. Je sindagera yaho je ndabibona ariko nzobibona. Je nibaza yuko kubera iyo mpamvu mvuga ngo ni ibintu n'abantu barabikunda kandi ndabona akamaro kubera byirukamwo benshi kandi nibaza yuko ari inyungu. Nibyo wibaza sivyo uraho. Nibaza kubera je sindabibona. Nari gukora ibintu utabitagiramo inyungu. Ukora ibintu atanyungu. Waje nanje kubera bivaye no kubera je navyumvise babivuze niyo mpamvu nanje ngira inguvu kugira ngo nanje nzoshike kwiyo mbono ndavyibonere byanyavye. Usanze babeshya no. Sanze babeshya nzo kwiyakira. Urakwiye rero gushishoza ugakora ibintu uzi neza. Keresho novuga nimba uteye imbere nakamwereke waciye na wahaci agerageze basapambana bizokwa nk'imugabo yagerageje tujya mwana na namwerese inzira yoshobora guca kugira atera imbere ko uje kugira na warabe yuko yogera nkaho ugeze canke ko yeje basi no munsi yaho ugeze. Yego ariko ciye umuci intege nta nyungu za kuronka uretse yuko gusa wene nyuma yiwe kuko imana ica mu nzira nyinshi. Yego ariko no munsi hari abantu baba biyumvira avuga ati no muntu ni yatera imbere sinzosubira kumugira umukozi cyane nyene.
bwira ikintu rubwira abo bantu baba bumva yuko abakozi babo baramutse bateye imbere boce babura abandi bakoresha bigatuma babacinyiza bigatuma batabipfuriza iterambere. Cyame na mbere umuntu agukorera je nibaza yuko bijya bintu abagukorera ibintu biragushimisha kandi ndabikunda. Rero nawe mwipfurize yuko yogera kure kugira ngo nawe basi azokoresha ariko goma gukorera azokoresha ko biraryoshe ukorera umuntu nawe akagera yaho nawe ukoresha nawe wundi uzokoresha akazokoresha ni byo byizashe niko gufashanya ukamvuga ati cyana nawe ga uzoshike ngahangeze uzokora ukuzoruha mugabo mbugere nkahangeze. Okay, no musi rero abantu nkabo bavyumvireho bavyumve ko bakwiye gufata abandi bana bakabereka inzira ituma ahubwo batera imbere aho kugira ngo babacinyitse. Tubarere rero muri Umoja TV ufise integuro za gute abakunzi ba Umoja TV abakunzi ba muri rusangi bitega iki uri kubategurira iki? Muri Umoja TV cyangwa abakunzi banje hariho filime two turakora ndizosohoka kwa Mungu zosohoka dimanche isaha 10 bayitwa Mutima w'ibihengeri. Mutima w'ibihengeri ni filime nziza irimwo Cynthia irimwo nundi mukinitwa General asanzwe akorera kwa Remi nyene irimwo nundi mukobwa yitwa Tania asanzwe akorera kwa General no kwa Mayeri. Ni filime tuko turakora apariti ya mbere izosohoka ku munsi wa Mungu isaha 10. Je ko turiko turakora ubu niyo filime tuko turakora ubu. Filime nziza filime zo biryoshe ndashaka yuko bazoshigikira ari benshi ese nanje bikanezera nkabona ati vraiment ni filime iri kuranka amafaranga menshi muganizera yuko nanje bizogenda neza nkayagaruza mu buryo butandukanye. Okay, abitwa ba Cynthia nabakinyi bamaze gutera intambwe no bitari nini cyane. Byarakoroheye gukoresha Cynthia no kuri Cynthia novuga ngo niwe muntu wa mbere cyo kimwe na Sami tuyaga cyane ndetse kandi bampanura muri byinshi. Niyo na postinze nk'ikintu basi nikibatahurira bambwa cyo kintu gifute gira ukuntu si byiza. Cyane nafashe nka postinga nk'intuze nk'ifoto banagize mu mashini ya filmera imborambye ati se basanezerwa n'ibikorwa byawe. Rero zo postinga amafoto wakuye mu ntuze muri filime itarasohoka. Bazokuroga. N'umuntu wa mbere wo Cynthia tuyaga byinshi impanuza byinshi. Ndetse ambwira ati kora ukunuko kandi ntucike intege uracari hasi muko amafaranga uri kuratanga izere yuko uzoyagaruza bajya bose bagize ukunuko. Cynthia vraiment n'umwana mwiza nico novuga nta mafaranga ndamuhemba oya pe ndamuriha déplacement gusa akaza kankorera iyo filime niwe ne yayanditse niyo filime hama gataha ni déplacement gusa ndamurihira nta mafaranga ndamuha. Abushatse gutwumisha ko Cynthia ari umwana mwiza ariko ndabizigiye yuko Cynthia umuhemba amafaranga nta mafaranga ndamuhemba pe wala amafaranga ndamuhemba ko nukuri ko nukuri ntovyemera oya nuko ndamuha déplacement yonyene nayo mafaranga ndamuha déplacement gusa je ndi hano General déplacement bakaza bakamfasha filime abati we nubona byakunzwe ndoko ni we wabona yuko iyo filime dukoze yakunzwe wewe nuzokwibwiriza akantu uzoduha kifana nta bindi ubureka dofashanya tuko turafashanya kuko teko nawe nta uragera ntitwogira gute wewe uzokora gusahama ukoze kizokeneye uzotubwira. Gerageza rero ushiremo ingufu kugira ngo iyo filime ntizoreke gukunda. Nani nzogerageza kabisa. Okay, nabahe bantu rero wigira ko mu gukora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu mbere umuntu wari Benzo nigira ko aguma garuka ni King Sabas na Mirey na Chris shira mukundira kandi ko ndiga cyane kuri we no mujinya akinana muri filime no guserera akinana muri filime nanje rero umujinya si cyane kuri je ko ndakuze ndi umuntu basi ari mu bibazo ariko nabinezererwamo rero umujinya urangora cyane ushavura kwanje ndarira rero na Chris ndamukunda cyane kuko nawe nye tuyaga byinshi ngize akabazo namubaza akantahuza rero amaze bya YouTube akantahuza nkabaza ibintu bya filime ngene byogena akantahuza n'ubundi mukinyene nkunda cyane ni Eddie ndibaza Eddie mwamumuzi ndamuzi je na Eddie kwe n'umwana mwiza yajyari na postinze intuze ifoto ya Sami ashanyindika kuri WhatsApp ambwira ngo nizere yuko indoto uri kuri yifuza kuri kurazigerako tinabonye ko wabonanye na Sami namubwira ati namubonye tinone yakini muri filime yawe twe ntaraza muri filime yanje gusa nayimusabye arambwira ati nta kibazo uzombwira. Okay, nuko umaze ufsa abastari benshi ni benshi muri tele niki kintu gituma witwa Sabasi
biswa Sabasi yagoma garuka mu bantu bambe Sabasi basi ndamukunda kandi cyane Sabasi namusabye umubonano arambwira ati urazoza nta kibazo Sabasi yandi he déplacement iramvana muhira no muri ville ndamusanga muri ville turabonana atabyinshi ngiye gusa ngiye kumubona gusa ndamubone mu maso muyane ko je sinibaze ko Sabasi ari umurundi turahura mu maso rimwe rya modoka yiwe turamukanya namubwira ati vraiment ndanezerewe ko ndakubonye nico kintu nyine nashaka cyonyine nta kindi kintu nari mfise je nagira hitamburoka ariko ntiyamburotse yambwiye ati uri umwana mwiza ufite umutima mwiza ushaka kumenyana n'abantu bagukuriye nico yambwiye gusa nce ndataha niwe yakuriye déplacer niwe wande déplacer kubiruge n'umubona niyo mpamvu ndamukunda cyane uno munsi Sabasi aramutse guhamagara nko muhiri wiwe canke umuntu aramutse gukorera surprise akakuzanira Sabasi wo kwifata gute mwo mwanya no kwishima kandi nonezego ariko mundi mwanya naho sinumige no kwitahura kubera no bavuga ati sinumva nyene basi novuga ati nyene uko bwanje ndumva yuko ati ngaharera ndiko ndagenda nawe impande bifashije nkakora iganiro na Sabasi cena Kadora Vere cena Chris bijya byamamare novuga ati aharera ndiko ndashika neza kirenge ukuguru kwa mbere kuriko kurashika kwashitse asigaye kumwe niko no vyifatamwe kabisa nukuvuga ngo uramutse wicaye hamwe mu kiganiro kimwe nitwa Izo Chris canke Kadora Vere abantu babiri sinumva ngene no uramutse wicaye hagati yabo mugakora ikiganiro kimwe mvuga ati nakoze iganiro n'uyu atari nyene turi kumwe amaso muyandi ndababona yego wicayemo hagati je nkabakora ikiganiro bicayemo hagati sinumigendo byogenda pe siniyumva none ngene byogenda none kenshi na kenshi ibintu ushobora kumva ukavuga ati ibintu ntibyo bibaye naho mbugatangara ukavuga ati ni ndoto cyaye nivyo urumva bigoye okay vraiment sinezi yuko ufite urukundo abakinyi bafite je basi ndabakunda cyane gose nundi muntu Mr Kane nawe nyene ndamwipfuza kimwe na Angeli tuvuga ku telefone ariko nizera ko ngira bizogenda neza bizogenda neza sonye abastare nyende bamwe nyene baragara kwandika ntagusubize agusuje akagusubira ibidahuye n'ibyo wamwandikiye urumva ntibifuza basi ari abastare batifuza basi ko nawe ko wovuma nkabo bro uno munsi iyo misi heze itariki 5 z'ukwezi kw'icumi habaye lancement officiel ya filime yitwa Gatsiriko Ntigahere abo bastare bose uvuga havuyemo witwa Mimi Mireye na King Sabasi abandi bose niho bari bahari wafuse amahigo yo guhura nabo ukaganira nabo ukifotoza nabo mukahagana nabo byagutse kubera ikire utigeze uhaboneka jewe ujya munsi hari dimanche ni kuvuga Chris yandikiye mu gatondo ambwira ati turafise lancement izobera ahajya kuntuze kuri Garden Nord rero nyendikiye mu gitondo nanje abenyendikiye mu gitondo nagomba nje mwijenda nagomba nje ari ibintu ngiye kuraba mwijenda ndamaze saha arayimbwira rero ndavuga ati rero isaha ndageza kwagaza uburyo bwose ishoboye nze kugiranze gujayo nshangira n'integwe nambaye neza sanga bya bintu biza kuntwara umwanya munini navuyeyo dizi witere nje ndahomba nkuko mbase nabimenye hakiri kare nabonye kuri Facebook mwijoro kumabwira ati wapi kiramwandikira kuri telefone cyarabimbwira Chris Kadora Vere arabimbwira cyangwa ati nganda hombye nta kundi ndabona amafoto umuntu uze mu magroupe amafoto bayarunka amafoto ku mbuga n'umwanya ati wapi kwe sinezerewe na gato okay bro uno munsi aba bantu bose uvuze mu kiganiro nabajama banje pe bose turaganira n'abacuti banje bose guhera kuri Remy Aberi Sabasi Mimi bose bakadora Izo Chris bose n'abantu banje tu kigano kandi bakunda kura biganiro byanje ndazi na kiro kigano baraza kukibona ni nubuhe butuma bababwira ubutumwa bwa mbere na mbere twaze kumva yuko ari umuntu bakunda cyane kandi yipfuza gukorana nabo n'akantu gatoya konyene gari to yabasi konyene gusa ati naka Elvis yabona ya Chris cyane Kadora Vere ibintu byonezera cyane bavyumve ko yuko ndabipfuza kandi ndabashaka cyane kandi ndifuza yuko nanje ko mfata mu mugongo bakantera intege muri tumwe tujanye na filme no kuvuga ngo uhuye Izo Chris na Kadora Vere nubwo mukora challenge aga challenge byonezera cyane byo kunezera cyane
kado nkaca saba nanje uwo muntu rero uwo muntu ntadufasha kiganiro ko yoca kimpa nkaca nagicisha ku rubuga rwanje kugira ngo nanze kuronka akantu uturiya tunye tw'ubwenge biba bigoye kugira ngo umuntu akore ikiganiro ace kigwa nawe giposting biba bigoye nyenda vyumva bigoye nyene ni gufashanya ariko okay bugira rero akajambo mu gusozera ugira akantu ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Senga Media muri rusange cyane nambe nashimiye Senga Media kuko mwigoye cyane muheba bori kimwe cyose muraduha umwanya vraiment ndabashimiye cyane kandi umutima uzohorane no hanyuma vraiment ndabari ya karate ndashaka gusohoka kwa gishasha ati ndifuza yuko no gicisha ku rubuga rwanyu kubera urubuga rwanyu bimaze kurabwa n'abantu benshi kugira ngo nanje ndonke abone nimwe canke commentaire nimwe mbo muzotwumve kandi mudutahure tuva kwa kanya mumva kuri ariko nugufashanya rero nabashimiye cyane byimva mutima amnkatera kamo abakugunzi basenga media ko yuko ngogena kuri YouTube channel ya Umoja TV mukampa abone ndetse kandi mwamukoze cyane vraiment mukanangira partage hagira nanje mbahagera kure mpimiriza n'abantu ndetse ugwaruka goba gwifuza gukina filme goba gwifuza gukina filme genda hari amafaranga nzobasaba kwinjira mu team mu byo twubake Umoja TV hama ibintu bigende neza okay akantu bibagiye reka nanje ndabibutse yuko office filme uzosora ku munsi w'Imana ku munsi w'Imana ndafise filme nshasha gusohora ku munsi w'Imana isaha 10 izo yageze kuri Umoja TV yitwa umutima w'ihengeri n'umutima ni filme nziza irimwo umunezero ikaba n'umubabaro ibivaye no kungena ikoze umunezero ikaba n'umubabaro filme nziza ikoze neza iryoshe pe kandi zobanezera cyane okay bro merci beaucoup murakoze cyane bakozi basenga Media TV je nama nabashimiye pe nta kintu nkora ntabashimiye imisi yose no kubashimira muri abantu b'intwari muri abantu b'umutima mwiza mubana natwe imisi yose mudushikira buri gihe muba muri kumwe natwe umwanya ku wundi so nama nabibabwiye atamwebwe twebwe ntacyo twaba tumaze atamwebwe kandi Umoja TV nishobora gutera imbere so niyo mpamvu gerageza muhorana uwo mutima nyene mwese muri gwa rukundo mugende kuri Umoja TV mukore subscribe kwa Mungu bafitiye filime nziza cyane yitwa umutima w'ihengeri ni filime yabonetse mu makinyi nka Cynthia Byuka musanzwe mumuzi kandi muramukunda amaze kumucisha kenshi kuri Senga Media musanzwe mumuzi so niyo mpamvu genda nabo mubashigikire muteze imbere ndibizera yuko nyamara kugira hageze azobashimira so je ndakomeje ndabashimira Imana ibane namwe Imana ibahezagire ndizera yuko muzokwama muri kumwe natwe imisi yose ciao